Haleluya. Haleluya. Unyemerere Imana amashi cyane bwa bino bihe. Yaba byemere kugira impuhwe Satani twari kumugira impuhwe. Ariko reka tugira umunezero ko niwe twemerewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Tugiye usanga ijambo ry'Imana ivuga ngo igikorwa cya Mpwemu yera mu buzima bw'Uwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igikorwa cya Mpwemu yera mu buzima bwande bw'Abizera. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kubona nase Mpwemu yera hano. Kumenga harabona ntabona. Haraba mamezi igihe cyose hagati na hagati basenga pusa duza cyane turabe. Banda magaze ndaze ko baba bari mu ishengero. Haleluya. Imana duhezagire twese. Haleluya. Tugende hariya gato datevye muri Yohana ice ca 16 umurongo wa ndwi ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana. Okay, ndabona bamaze kubashira ko Yesu abahezagira muri communication. Yohana 16 umurongo w'indwi. Hatubwira guteka yemwe. Ariko je ndababwira ukuri. Ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda kuko ni ntagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ni ntagenda nzomubarungikira. Imana ihabwa icyubahiro. Aya n'amajambo ya Kristo tuzi ko ari we Mana, ko ari we mucunguzi kandi mwami wacu, abwiye abantu bamara imyaka 3 irenga amezi gatoya, ariko abwira yuko hari ikindi gihe yifuza ko babamwo gitandukanye n'ico bamaranye imisi. Iri jambo ndabimenyeye ku bantu umuryango iyo batewe n'ubukene umugakaranwa akazi kure bakavuga ati twagukunda twaryohe kuri kurataha hano twaryoherwa dukina mbwa turavye ubukene genda ukorere kure uzoharunga iki kintu. Niko imiryango ikunda kubivuga. Ariko uravye amajambo Yesu avuga womenga ikaravuga yuko umenga afise intege nke yirabiye kuri Mpwemu yera. Ariko avuze ngo icyo kibamarira nuko je nogenda nkava muri mwebwe kuko nkazobanuka irundi mwita muzamuke mu rundi rugezo rwo kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ku murongo wa 12 cyatubwira ngo naringi vise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Myane majambo hari urundi rugezo rwo gutahura, hari amabanga nababikiye mudashobora gutahura mu nyigisho, mu kugendana, mu kuwagaburira. Hari urundi rugezo runifuza kubashirako ariko muzorushikako muhawe Mpwemu. Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi ko mumva no buzima aho Yesu bwiwe abwiye abantu yatoranije yakoze ibitangaza babona, yabwiye amajambo akomeye inyigisho barosakaje kumubaza ibibazo kandi yabishuye, ayo kabwira ngo aha nyene muri haracyasanzwe. Hari urundi rugezo rundi nifuza kubashikanako mbwabwira mu rushike ko je mbanza kugenda uko ni namwe ahabwa Mpwemu muzoshika mu rundi rugezo wo kubamo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu umwe aravuga ati abantu bose kwishengero basenga kwisi basenga Imana. Bose namwe bwa ngo ndasenga Imana sisenga Imana. Atari kitandukano y'abantu bose basenga nuko akagwi gato kabakanica gatoya akabita abakristo bobo bafise Mpwemu w'Imana muri bo. Iryo hanga nagenda babwire nuko gusa dusanzwe twayifashe nk'ibisanzwe. Rino hanga y'abantu bose Mpwemu yera nirisanzwe hano mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yowera kibavugisha ko yavuga ngo abo bantu nta n'ikintu kizoshaka kubahagarara imbere. Kandi ko vyagenze. Igihe abatumwa canke abutwita abatumwa bamwe canke intumwa canke abakizo ba mbere bariko rabaho muri Aziya, Iburaya no muri Israel n'ahandi, bagenda baravuga ubutumwa bwiza mu misagara bitandukanye. Kubwo intwaro yavuga ngo iyo babonye ko bari gisagara kindi batandukiye bavuga ngo erega babandi bateye umuvungano mu isi no ngaha bahashitse. Ubundi arabitegereza aravye ingene bagenda babica, aravye ingene bagenda barabakuramwe bamwe bagenda barabica, kandi uko babica ngo bagenda bagwira aravuga ngo le martyre c'est la semence de l'église. Ngo iyo wishe umukizwa ngo ubuteye imbuto muri bo kubera Mpwemu ari muri bo. Imana ihabwa icyubahiro.
Haleluya. Ubuzima turimo bwa hano i Bujumbura, bwa hano mu gisagara cya Bujumbura, bwa hano i Burundi, hagiye twibagira icyo turi, tukibagira utugenderamo, tugisanga twabaye abantu buntu, tukaganya abandi bakaraganya, tukavuga n'abavuze nabi, ukamumenga nta n'itandukaniro rya twebwe n'abanyamahanga. Ikintu gitandukanye n'isi ni ukubisa Imana mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe cyose umukristo aguma yumvira tuzogenda mu ijuru, akibagira ingene ateza kuba hano ku isi imbere ko agenda, ariko arakora ikosa. Mu ijuru ni droit, ni Imana duhaye, ni Imana yatwandikiye, ariko hano ku isi ni isezerano utazogenda kurondera ku buzima bwawe kugira ngo Mpwemu agende agaragara mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu wamenga ko bari bo baronse nibakwe yuko ari Yesu yahisemo bwa mbere, bakaroka ajyaho kumubaza, akora ibitangaza muri bo, akabatuma akabona Mpwemu arakora mu buzima bwabo, wamenga birahagije ko byo birangira ngaho ngo abantu baragiriwe neza, bafise ubuntu budasanzwe. Ikabigarukire hano, ariko yababwiye ngo hari ahandi hantu nifuza kubashikana, nuko jewe nogenda mugahabwa Mpwemu mu buzima bwanyu, kuko ni mwamuhabwa muzoca muronka urundi rugezo wo kwakira n'imbabanga y'ivy'Impwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bwira umuntu ari impande yawe uti burya hari ibintu byinshi utekeye gusa utaravumbura. Mubwire buryo ni bubamfu. Hari ibintu byinshi utekeye ariko utaravumbura. Haleluya. Urashaka kwibona ngo umuherezi ngo bavuze ngo ntacumazi wanyu ngo urakana ariko ufise Mpwemu. Haleluya. Urashaka kuri umushomeri mugabo ufise Mpwemu, inose ukayihindura, utayihinduje umushahara, uhinduje Mpwemu ari muri wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Urashaka kubona umenga nta Cyongereza uzi, nta Gifaransa uzi, nta disikuru imbere y'abantu bahambaye urakora, ariko bavugira Imana mu muryango bakumva ati akakana ni gato kavuza amabanga. Imana ihabwe icyubahiro. Runo rungano rwose Mpwemu n'ururangano rudasanzwe hano ku isi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bene data, nibakwe uretse kumenga no mu bwenge biragora gukwigwamwo, aho Imana tufate ko yigira ntoya ikandika ikazi kaba mutima w'umuntu, ntibikunda ubirabije mu bya bwenge abantu baronka mu ishuri. Nibakwe kubona Imana ifata ubwiza bwayo itabutaye ikazi kaba nto, ikiyorosha ikaba muri wewe uzine kahise kawe. Nibakwe kubona Imana ifata ivyera vyayo ikabizana ikabidepoza mu mutima iwawe. Nibakwe kuko ndabibona jewe. Nibakwe kubona Imana ifata umuntu yigeze kuba yituka, ayitera umugongo atanayitahura, ikamuharira, ikamuhindukiza, ikamugira umwana, ikakigerera muri we. Iryo nibakwe ridasanzwe. Nibakwe kubona umwana w'umuntu Imana igera muri ikamuha amazina ya affection, imbonero yo mu gisho ryanje, n'umwana wanje. Ibyo bintu muravyumva? Nibakwe ridasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nibakwe kubona umuntu Imana imwita umugeni wayo, abari fiancé muca munyumva. Imana ihabwe icyubahiro. Umugeni w'Imana hano ku isi, Imana ikashira ko ikidoda arico Mpwemu. Abandi batanga ibitenge, abandi batanga isake, abandi batanga amasaha, ariko data duhaye Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Nagenda ubwire ngo nturabe imyaka ufise, nturabe ko watemutse inshuro nyinshi mwaka w'icenda cyangwa w'icumi, nturabe ko atakaza ufise, nturabe ko umenga nta kintu urakora ngo igihugu kimenye, menya ko ufise Mpwemu kuno mugoroba. Imana ihabwe icyubahiro. Nukwiye kwikengera ufise ikintu cy'agaciro mu isi no mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yaracyari karavuga ati aba bantu nivyo twarasangiye bazi ko ndabakunda kandi ndabakunda, barambaje ndabishura, mugabe ibintu byose bazi ni mu buryo bw'ubwenge. Aba bantu ntibazi ko rafise n'intege nke burya. Aba bantu ntibazi n'umugambi wanje aho uva aho uca naho ugiye. Aba bantu banzi nka personnage du texte. Bazi nk'umuntu avuga mu gisomwa kanaka mu mashure mwagiye muri gamwe. Bazi nk'umuntu babonye barankunda, hamwe na hamwe n'ivyo banziga ko vyinshi sivyo, ariko Mpwemu niyaza azoshaka kurundi rugezo gutara umugambi wanje hano kwisi. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo witegereje Imana, sinyo turaganira ejo na hirya y'ejo, nabwiye ati amahanga yose arafise uruntu bizera bita urumana. Iyo babonye ahantu ubwenge bwabo budashika bacahita ngo aho naho Imana. Bitegereje ingene umuntu arira mugabo bamubaga ntibatora ahantu hari agasaho ka Mose, gati ça c'est Dieu quand même.
baraba ingene amagufa aterana inzara zikamera ati ça c'est Dieu quand même. Iyo ni Imana vraiment. Baraba ingene isi panze he musi akaba ari amazi mu gihe bo bazi ko ikintu giteretse ku kintu gisumbye ibiro cy'akimanuka ati ça c'est Dieu quand même. Iyo ni Imana. Mene majambo Imana si ico kintu kirengeye gusa ariko Imana ni ubucuti bakaze kuri Mpwemu. Imana ihabwa icyubahiro. Ikintu cyose kunaniye yego ni cy'Imana mugabo kandi urakineye kugira ahantu iyo Mana irengeye byose muhurira muri Mpwemu wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Wibwire umutima uti harakenewe urundi rugezo ntwagwamwe na Mpwemu yera. Imana ihabwa icyubahiro. Benshi bamavitse mu bitondo bumenga ubuzima burabishe. Iyo baravye kazoza ukamenga ubuzima nta kirimo. Bakumenga nta nagaciro bafise impande y'abantu mu muryango impene ubakanye canke ahandi hose. Ariko nagenda babwire ngo Mpwemu ni watarika arakora ikowa ciwe ubutamuhaye ikibanza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turakeneye ubuzima bwa Mpwemu buzima bwacu bwa hano kwisi. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe kimwe Yesu amaze kuzuka mu myanya yewe ya nyuma intumwa zihari zidati umugabo yatudesevye vraiment. Twatuzi ko muhitwa Herode agiye kubitwa hasi tugataka kuri mu matongo yiwacu amakori tukayitoreza myene majambo bari bazi yuko uwo mugabo agiye kubakora k'intwaro y'agakinyizo y'abaroma timugabo yaratubabaje. Tubwire ni cyagiye kugarukana bwa bwami bwawe ati ibyo si byambye kumenya mugabo muzohabwa ubushobozi niyo Mpwemu yagira nte yabazako. Inde muntu yoba shonje ase muri restaurant bakacamuha igitabo cyo gusoma. Mwatetse nyarutsa ati banza wakigitabo ntituratangura no gusorongora ibiharage n'umuceri. Ni nkaho Yesu yabagize uko. Bari bazi kumenga umutwaro bafise ni intwara y'abaroma ariko Imana yarizi ko ico bafise nk'umutwaro mu buryo bugaragara imbere y'Imana n'ubwami bwa Satani bubaganje. Kandi inyishu yavyo yarinde yari Mpwemu yera. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ubuzima bwawe bisika ibigora ubuzima bwawe amadayimoni icyaha indoto mbi ubwoko butandukanye bw'ibyo Satani yagiye aratwaza abantu inyishu ni Mpwemu yera. L'onction brise le joug. Mpwemu aramenagura ibisika aramenagura ibibambazi byose bituza umwidegemvyo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Paulo yandikira ishengero ry'Efeso ariko arabibwira ingene nabo bahawe ibyo bakaje guhabwa Mpwemu arabwira ngo erega mumaze kumva ijambo mumaze kuryumva neza iryo jambo ryo butumwa bwiza ngo mumaze no kwigizera ngo Imana ngo yashehe ikidodo mu Efeso 1:13 ngo Imana ngo yashehe ikidodo ngo nico Mpwemu yera ngo kandi ngwati ivyo mwagira muhabwe. Ntidushobora kuba muri Yesu tutari muri Mpwemu ngo bigende neza. Ntidushobora kunezerwa ko turaba MINEVAM cyangwa ko dukijijwe ataki waca Mpwemu ubuzima bwacu tuvuga ngo turafise ubuzima bumeze neza. Ubuzima buryoshye muri Kristo Yesu buhagaze muri Mpwemu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mpwemu arakora iki mu buzima bwacu azajyari aho sindahateba abize abagiye baravyumva muri fondema n'ahandi tuzi ko Mpwemu yaraza mutima w'umuntu iyo umuntu akijijwe kuko ari Imana igendera muri mu byaro bwa kabiri uko yihanye kandi yizeye akabisorora n'akanwa kiwe aho ne habwa Mpwemu mu Mpwemu yiwe hakaba union d'esprit hakaba guhura kwi Mpwemu y'umuntu Mpwemu y'Imana hagatangura ubucuti guhera uwo munsi gushika ibihe byose. Iyo ni beginning y'ubuzima bw'Impwemu nuko usubira kubaho nusura guhabwa Mpwemu ugasaba guhabwa ubugingo ugaca wita umuntu afise izina mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Aho ngomba gushika hadufasha muri runo rugamba dufise mu kwezi kw'icumi aho twibwira mutima ngo abandondera budahumeka bazogirane kayemwe bazombona ubonye Imana uranaye muri Mpwemu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Aho nivuga uti nahuye n'Imana uko Mpwemu yankoze ko nabonye icakora muri jewe nakibonye ndiko ndakibandanirizaamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mpwemu amaze kuza muri twebwe ari naco Imana yagomba ko Yesu yagomba ko ishengero rimenya ishengero rya mbere rimenya nuko Mpwemu aje muri twebwe atuza ubushobozi bwiwe mu izina rya Yesu. Il nous rend puissant. Imana ihabwe icyubahiro. Tumenye isi igomba bahamba abantu ko bakomera kandi ndazi ko nabeshi babishaka ngaha abantu benshi bagomba kuba the great man umuntu hambaye gose Superman. Sivyo?
iyo umuntu ahambaye niyo bariko raduhema abakozi b'Imana bandi ngo murakomeye kozi Imana kometi ninde yagwe ko nkomeye wakoje igipimo ikihe waravye ibiro waravye iki ayo n'amajambo y'idini siyo ariko hari ubushobozi twemerewe bwo muri Kristo Yesu bwobwo iyo tubushitse mu Imana iravuga ngo mwashitse mu gisagara n'abashakamwo Imana ihabwe icyubahiro haleluya Imana ihabwe icyubahiro uravye evolution y'umuntu ingene umuntu yagiye aratera imbere mu myanya yiwe urona ko umuntu byukura umuntu munyantege je nama nibaza ingene Adamu vyamujemo muri we akanavyumvira kujya ikintu Imana yamubujije akakijya neza agasura agahako n'umugabo bakamira bagasura bagahekenga basura bakamira nama ntabitahura cyane ikintu atahura ni ingene ubwoko bw'Imana bwariye manu bugahabwa amazi avuye mu gitandara bugahabwa inyama y'inkwari bizaniye umwe wese sero mesure apima mugabo bukeye bakaca bagenda kurondera Imana y'ikibazano canke bo bimumbiye aho sinda hatahura ngaho nama mbona umwene umuntu yatakaye cyane akeneye kimufasha kuko umuntu mu bwenge mu vyumviro umarangamutima yaratakaye ariko Imana ishimye ko hari ibakwe Imana yatanze muri Yesu yaho umuntu asura guhabwa ubushobozi bwo gusura kuba umuntu muzima sinako ndabaha amatangazo yo kubika nagenda kubwire ngo ubu imbwe n'Imana itubona turi abantu tugwana n'ikuzimu tukanesha haleluya tugwana ubusamaye tukagira nte tugwana inzigo tukagira nte ivyumviro bitukabinesha iyo yari inkuru yo mu gice cya mbere Imana ihabwe icyubahiro ariko umuntu ndamwitegereje apana wewe ndavye nagiye arabaho ndabona umuntu by'ukuri byaramugoye n'umunyantege nke gushika Imana ibwira Moise ngo aba bantu ndabonye ikibarimo ni ihanga ritagonda bapfukama mugabo bahagaze bavuga Yesu ashimwe mugabo bavuma bavuga ndagukunda mugabo bakwanka bavuga ngo uraberewe mugabo babivumye babigaye iryo hanga ntirigonda izosi Yesu yaraza abagabo ingene bari yarone ivyo biyumvira yarazi ingene cyo yumvire kubwira abantu mumuranye iminsi muganira imyaka pani iminsi muganira igihe cyose wabwiye ngo hageze ku mwana w'umuntu ashigwa amako y'umwansi agapfa agahanga ku munsi wa gatatu akazuka bacamwaza ngo none inda zo gusubirira kuri bo bakeneye successeur yumvire iyo ni deception ku muntu yareze nico kimwe n'umuvyi yareze umwana agamubwira ati mbega none uzopfa ajya kugira ngo nshikire ajya amaze ujya wenyine amaruwayi ni esheke no kunanirwa birateye umubabaro ariko Yesu yaraza umwana w'umuntu ko atagona izosi yaraza umungene umwana w'umuntu yatakaye yazi ngena ashobora kuvuga amajambo undi akumva yandi mbega iyo umuntu avuze ubwami we wumva iki bumva ubwami aho umuntu aza akaganza ariko avuka iwabo ako n'ubwami bwo kuganzwa n'Imana ico kibazo abafarisayo bari bafise ukutagira mpwemu no kutumvira ijambo ry'Imana ntibabonye Yesu nk'umwami aje kubaganza babonye nk'umuntu aje kubatwara kubakura ku muntu abaganza iyi migani yavuye hehe ngo ntuzigabure imbwa zose kuko hari zikeneye kurya kugira ngo zikurye abasa bakomeretse nindi yarenze ngo abantu yemwe abantu muca muyumva hari ibintu twemezwa muri twe umugabo byavuye ko twahuye n'abantu buntu tugomba ko baba muri mpwemu ataronka mpwemu tugira ibikomere mugabo nagenda babwire nimbuzi ko so adakijijwe si Yesu uko ziko mu adakijijwe nakonse mugabo kandi niyo kugira kibi ntuzutangara kuko arafise intege nke yahawe na Adamu sokuru wawe gushika azohabwa mpwemu ni hazokonsa muri mpwemu no mu mubiri haleluya ibikomeye twatewe n'amareta twatewe n'abapapa n'abamama dukwiye no kubidepoza hasi kuko ntaco bari bafise batanze ico bafise baronse ibikomere kuri base wabo hama cawe tuzanira na twebwe dukwiye no guharira Yesu yaradataba abantu bumva umenga biraryoshe kuko nabato yari muri benshi ni 12 ariko nagenda ndababwire mukeneye ubushobozi mpwemu ni yabaza ko niyo muzo tamuzoshobora kunshingira intahe mu mahanga yose urakeneye mpwemu impande yo kuririmba kwa urakeneye mpwemu impande yo kuvugisha kwa urakeneye no gufasha boro kwa urakeneye
naho umenga umushahara ubendanya wiyongera urakeneye, naho ugiye kwa muganga bapima ati umuntu arigera agwara urakeneye, kuko mpwemu ataje ubuzima bushobora guhera umwanya n'umwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagomba twiyumvire kuno mugabo bita Petero, intumwa ya Yesu Kristo, uwavuze amajambo akomeye kuri Yesu. Tumurabere mu bihe bibiri, turabe ingene ubuzima bwiwe bwagaragaye mwo mpwemu, ubwa kabiri mugabo bwa mbere atawe yari afise ingene byagenze. Matayo 2:70. Matayo 2:70 tubwira gute? Nawe abihakanira mu maso yandeka yemwe yabose ati icyo uvuze sindi. Mbega ariko bamubaza iki? Ntibamoje dictionnaire ngo mbega ino jambo burize muri kazinduzi. Ati wewe uyu mugabo mwari kumwe. Icyo singize nte? Sintarakizi. Mbega mba siriki sinumuntu ubu ni kintu. Mbega mwifaza ngo je veux pas ce que tu veux dire. Niko bavuga mu Faransa. Indu na rimwe yungururije mu bikingi vy'irembo, yindi ncoye kiramuna ati ibarira abaraye iti n'uyu nyene yari kumwe na Yesu Munyanazareti. Indu na kabiri yongera kubihakanira ararahira. Nagenda abwire kurahira si benshi basimbira ko abantu bahaze utuyoga. Hariya bari babizi ico bisigura, bari bazi amategeko y'abantu icyo bita kurahira, kandi bari bazi ko n'Imana bwayo yirahiye ko umuntu yirahira wasumba. Ngo ararahira ati uyo uharemeye ko ari umuntu mbwa ati singize nte sindanamuzi n'imikate yamuririye, singize nte sindanamuzi. Indu na kane ya gatatu hahise akanya abahagazeho baramwegera babwira Petero bati nivy'ukuri nawe uri uwo muri bo, bitaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza. Amapreve bigaragaza ko by'ukuri bari kumwe byabonetse. Mugabo ntiyemera. Bunatangura kurahira agira nte arisiba ati yo munsi ndanamuzi, uwo mwanya nko bikigira nte. Bego n'umwe Yesu yatora bwa mbere, n'umwe yaroba zamfi nyinshi, n'umwe yavuze ngo nta muntu ukora akatamanje kunkorako. Ni wa muntu yavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ni wa muntu yabona Yesu ahumura impumyi amugura ibimuga. Ni wa muntu by'ukuri ari muri ba bane 12 basanga ingaburo yera. Ari muri ba bandi baronka kajyo kubaza ibibazo bigenda gute ngo umuntu avuge ngo sindanamuzi inshuro zingahe n'indahiro ziri inshuro 2 kandi. Iyo umuntu vyerekana ngo arafise ikibazo muri we, arabuze mpwemu. Ariko banyereke gato mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 2:14. Ibyakozwe n'Intumwa 2 n'ahantu mpwemu yatanzwe. Abantu bariko barahimbaza umunsi wa Pentekote. Pentekote n'umunsi abisirayeli bahimbaza kuko bariko barahimbaza Imana itanga umwimbu. Ubwo ijambo Pentekote risigura 50. Basigura ngo iyo bejeje bahari iminsi 50 acabaja hamwe ati duhimbaza Imana ko yaduhaye ivyera mu matongo, inka zaravyaye n'ibindi byose Imana duhaye kwimbura umwimbu rahagije, duhimbaza Imana. Imana ibona ati abantu bakoranye reka nabahe mpwemu mugira umuntu wese ahatumbera mu gisagara ciwe agenda atwaye uwo mpwemu. Hacaye impande zibiri. Uruhande rumwe rwavuga ngo erega abo bantu mu nabe ko bayitera hejuru bavuga indi bitamenyekana, bajya abantu baborewe igisama banyuzwa saa 3 na saa 4 ikibahiramwo. Petero wao ni yamwihakana gatatu araza hagara hajya ngo ariko Petero hagarara na bamwe 11 ababariza ijwi rimeze guteka yemwe. Aho yagejeje kurahira amwanka ni hagejeje guhagarara imbere y'abantu batagira uko bangana amushingira intahe. Ati yemwe bayida n'ababa i Yerusalemu mwese ibi ni mubimenye kandi mumviriza amajambo yanje. Ndabira so passage. Ndabira ingene umuntu avuye mu bamuhakanye bamwase ko atari we akagera ahantu yumva kumenga kajyo kiwe karawese ko ahagara imbere y'abantu barenga 3,000 uko umunsi haci yakizwa abantu 3,000 ushize ko abatakije rero umva ko barenga 3 agahagarara imbere y'abantu batazinanye agashinga nta Yesu Kristo kubera mpwemu yamuje ko. Imana ihabwe icyubahiro.
ibi binyereka ngo hari hagihe umuntu agenda akaganzwa agasigara yemezwa na satani na kamere ngo nta kundi ino masturbation nizofiheze nta kundi iki cyane ikiwacu gisubasha kuturuta. Niwemeranye na satani, niwemeranye nuko ibintu biragenda, emeranya n'ikijambo ry'Imana rivuga mu buzima bwawe. Niwemeranye nuko ibihe bikwereka, emeranya n'Imana rivuga ku buzima bwawe, Mpwemu ari hafi kugira gufashe kandi uzomuntanesha. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo muzohabwa ububasha niyo Mpwemu yabazako. Petero yaranesheje ubwoba amaze guhabwa Mpwemu. Arahagara imbere y'abantu batamuzi na watazi, ahagara mu bantu benshi batazinanye baje bava mu hinga itandukanye, atazi ingene bameze, cyane cyane impande y'abantu bakritika, batemera ibintu, babituka. Arahagara kubera Mpwemu arashingira intahe Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Kenshi twabwiye abantu tuvugana ubutumwa tuti none ko iki nabwira ubutumwa bwiza abantu babakoze bo mu nzu. Mwe muragenda mukagenda mu mabarabara mucyambwira abantu badanza mu butike. Dodora kwashemesha. Mubwira abahamba ati mwoduha kaya tukaganira. Hari inkuru tuzanye. Iyo mugomba kubwira abantu bato bato mwagombye gukorera munsi y'ubwoba. Nuko mwaha umuntu yabakankamira mukaha umuntu abazibazo bikomeye. Mukwiye kwinjira nahagoye, mugana n'abahambaye kandi Mpwemu agakora iko waciwe. Imana ihabwa icyubahiro kubutumwa subwaye. Imana ihabwa icyubahiro. Mpwemu yatugize abahambaye akadugira abantu afite ubushobozi muri twebwe, agomba ko tunesha ubwame na mbere ubwoba. Ubwoba mu buzima bene data n'intambara benshi bagwara ntibaneshe. Hari ababigize umwambaro uniforme yo ku kazi, hari ababigize kumenga n'ingabire, umenga hano n'ingabire y'ubwoba. Ngo je n'ukuri ngo ndafise ubwoba bwinshi ngo mu bihe naka iyo expose mu ihe naka niwe yobishobora nakaratimba. Kera mu expose mu 11 cya 12 batubwira ngo ere kugiye kugira expose muri psychologie bamutegure boke zibirugene wazinyoye madame ntajya kubimenya. Kari ubwoba. Ubwoba n'umwansi. Igihe Imana yahagutsa Gideyoni igomba yuko aza kugwanya abantu baza kubatwara ingano, baza kubagira iyondo, Imana abwiye ngo ngende mfata abantu bandakure mu 42 ntore mu bwoko buja kungwanira. Hagati ukoresha amatest abiri. Icambere uhakajya umuntu afite ubwoba gusohoka ave mu gisoda canje. Kandi Gideyoni yaravuze ati umviriza umuntu afite ubwoba uyo asagende uhora yamwe ko ava mu gisoda. Ega baragiye. Bava muri 42 asimba kuri 21. Imana avuga ati ahubwo rero cyawumanuka kandi gende basware ku ruzi, umuntu aza kunwa amazi anyoye nk'uko imbwa iyanwa acaza ku rugamba. Bava kuri 21 asimba ku bantu 400. Ibintu bibiri detest. Umuntu adafise ubwo umwerekwa niki? Umwerekwa nuko muri we yumva ubushoze muri Mpwemu. Icya kabiri umwerekwa n'ururimi rwiwe. Kubera ko Imana avuga ngo bagende kunwa amazi bakoresha ururimi bakore nk'imbwa. Imbwa mu kunwa amazi ururimi irarukwegesha amazi irarumetriza. Imbwa iramanura ururimi mu mazi karuzana nkaho menga ni kiyiko ukoresheje hamikanwa amazi. Nico gituma uri mu ntambara ukamuri kuri Mana karabaye wamevye kamana uri kugwana nabi we nturi umuntu aranesha ubwoba. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko umuntu yanesheje bwavuga ngo wewe uje kungwanya ariko je ndagwaya mu izina ry'Uhoraho. Wihenze kuko Uhoraho turi kumwe kuko mvise Mpwemu muri jewe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Nama ntangara igituma abantu twimuka ngo tuba ahantu habaroga. Umuntu agaheba inzu ukora ngo harabarozi. Ega natwe turoga gusa nuko twe tutaroga nabi. None ndababaze abantu baroga afata gahuzu kawe akavugira ko amajambo aya majambo ndayimana akaza kuyatora atagomba kuyasa mu buzima bwawe. Nawe tora verse hamuvuge ku buzima bwawe amareka bakore mu izina rya Yesu. Korana n'isi Mpwemu umupfuma atangure kugira kibati umviriza rero je ngo nimuke kuko bakizwa ngaha ni benshi ngaha. Iyo ndwise ibintu bica bigaruka kuri jewe. Kandi umunsi byangararije bizontwara umugore reka menda hunga abakizo bagwiriye muri quartier yanje mu izina rya Yesu ndagiye. Ni twe dutera umuvurungano kubera Mpwemu ari muri twebwe. Nta kwimuka gushika uheba n'inzu yawe. Iga baratwiba.
wewe n'agakredi kawe urahevye uragiye utareza no kwiriha uyaye duteza gutera umuvurungano hano mw'isi apana mu nzego za leta mw'isi y'Mpwemu. Abarozi bagira inama tumviza rero tugende hariya niho twibisa abakizo bari bakeya mw'isi y'Mpwemu na gute abakizo bari hehe bari mu terere mugabo mu Cibitoke nta bari tugire kwa mu Cibitoke twese niba batatuvuruga. Imana ihabwe icyubahiro. Turi abantu bafise ubushobozi kandi iyo tufise ubushobozi tunesha ubwoba mu buzima bwacu kandi igaragaza ko tudafise ubwoba ni imvugo yacu ningere mutima yacu twiyumva. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ibintu birakomeye kuko mu buzima bwacu turanigarana byinshi. Impwemu ziturondera ni nyinshi ziva kwa basokuru. Abarozi bo mw'ijoro ni benshi. Ivyo tuba gushika ko mu buzima bwacu bitureka ko utabishoboye. Utaranesha ubwoba mu buzima bwawe uracyafise ikibazo. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko Imana ishimwe kishaka kudufasha kunesha. Iyo tubaye abafise ubushobozi muri twebwe kandi turanesha kamere y'icyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Abaroma 8 umurongo wa 13 nejo Paulo Pastor Emera yarahaciye nabivuze Paulo ngo niyo mwagenda mumvira kamere k'imibiri yanyu ntimuzobura kugira nte gupfa ngo ariko niyo mwica kamere mukicisha ndeka yemwe Mpwemu muzoca mugaragaza ubuzima bw'Impwemu muri mwebwe. Niyo hantu Bibiliya itwita bicanyi mu Bibiliya yose. Hageze kuvuga kamere tubwira ngo mugire ibiganiro na kamere muherendi mbwamarde muganze. Ibwira ngo kamere muyice muyicisha Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Mwari muzi ko ubusambanye mu muntu bufise amatwi y'Impwemu. Mwari muzi ko inzigo muri twebwe bifise amatwi y'Impwemu. Mwari muzi ko kuvuga nabi kwawe gufise amatwi y'Impwemu kwandiye kutegeka kukabura. Mwari muzi ko inzigo ubwo bw'ivyaha binyegeye mugabo vyarindije ijyaho ryo muri Mpwemu ngo vyumvire bigende bitekere. Birarindiye ijwi ry'umuntu afise Mpwemu. Ubusambanye pornography bwira kibwire kirumva gifise amaso y'Impwemu giza amatwi y'Impwemu niyo cyakone muri Mpwemu ngo ndatekeye yagiye. Il va plier bagage. Mugabo benshi aho kugwana ngo nukuri muransengera jewe ikintu cy'usambanye mfa kumubona guso. Upfa kumubona. Banza biko kubise Mpwemu muri kurafisha ubusa. Uri kurahamvye mutayi w'Imana muri wewe. Mfa kumwiyumvira. Ahubwo nturakira. Ushaka kutaranakizwa. Haguruka muri Mpwemu ubwira ikintu kitaboneka mw'isi y'Impwemu kirumva mw'izina rya Yesu. Ngo niyo mwica kamere ntibavuga ngo niyo mwakorana mwagira ibiganiro mukayiha somene ya mbere mukaganza iya kane mukabareka bagakora basi mugira ibiganiro muhane akanya n'umwanya. Yesu uko bavuga ngo niyo mwabwira kamere y'icyaha mukayicisha amajambo ya Mpwemu ngo muzoca mugira plenitude muzoca mubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Je ndibaza ngo kimwe mu Satani anezerwa kanadukundira c'est notre ignorance. Ikintu cya mbere Satani agukundira kandi wamwemereye ko nukutamenya kwawe. Umunsi wotangura guhishurirwa icy'Imana iri muri Mpwemu wayo yoca kwaha kandi yo kwankiriza. Nayo ubundi hari abantu Satani atagora ngaha. Oui, bakuza cyane yabaretse none vous êtes mes partenaires bilatéraux mwebwe dufite ubucuti budasanzwe. None ko je ndaguza imizigura yemera ngomba kuvuga nawe urabikora none urangura wewe wewe ngomba kubesha nta kibazo nakabuto napuya none mubaye no kugora kuko ndakugoye cyane ucyo genda kurondera abasenzi nogira akazi yazi rero tubane tuzinanye. Ega hajya igiti gitegwa ni cyami ni kwitiza imigani kirundi umwembe wonye bawutera amabuye umengo hari ikintu kiriko mugabo umwembe wawo ndi wumye n'imiziri hasi mwibarabara umusa na jaune n'amabuye adasa na vert asha nta mwana butera ibizo rabe tangura gutera imbere muri Mpwemu rabe uzowukomya abadayimoni canke inzoki
Mbwo ni wabandanya uteye imbere muri mpwemu, hazoga igihe ugira umwidegemvyo, abadayimoni basezere umuryango wawe, basezere amarangamutima yawe, basezere ivyumviro vyawe, basezere imvugo yawe, bagusezere bagende basi ko mvukana ataragira ihishurirwa ryo muri mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mpwemu ari muri twebwe aduha kunesha kamere. None hagiye umuntu avuze nabi ntabimenya mbega? Hagiye umuntu arateranya ntabimenya? Iyo umuntu avuze ati ndagushikiriye kandi ataraja muri dushe ntabimenya ko avuze nabi. None avyemera gute kare mpwemu ari muri we? Iyo umuntu yumvuze aba ikaravuga ngo uje muje ngo ntiyanjeho, none agomba kujeho hehe? Mwimana bare ngo uje ujya musinda mukunda, none yarabigusabye ko mukunda. Ivyo no ubivuga gute kandi uvise mwe muri wewe? Nuko wamufashe nk'akantu gato kari muri wewe, umuyana kavyimba mu nda. Mwe musi fibrome. Mpwemu ni Imana ubwayo, afise icyo ashaka, afise ubukuru kuri wewe, yifuza kukuganza aguhagazeko. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mpwemu ari muri twebwe kandi adushoboza guca mu bibabaje. Mpwemu ari muri twebwe aduha ubushobozi bwo guca ahantu hababaje ariko tukahaca neza. Ivyazomwa 5:4 hari ijambo rikomeye intumwa zavuze rivuga ku ntumwa, aho intumwa zafunzwe zigakubitwa, zigafungurwa, zigasubizwa mu gasho, zigakubitwa, zigafungurwa, ngo bazavuga ngo nuko bava mu maso y'abanyekombe aba bafunze, donc banezeje nuko bemerewe guteterezwa iryo zina. 2 kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahohereza kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ari we Kristo Yesu. Abantu benshi ngaha kwijana 50% kwijana ngaha barafise umubabaro batewe n'amajambo babavuzeko. Aha ari umhariza ngaha benshi umubabaro ngaha bafise babutewe n'amajambo bagize nte abavuzeko. Kandi cyo gutangaza uwo muhabaro uri kuramara imyaka 40 mu bantu, biratangaje. Ariko aba bagabo abaroma barase ukuntu bita gutonagura umuntu. Gutonagura wera umuntu atsinze urubanza kuko bankabwe ati none agiye bibatujanye yavuze ibintu turabitahura, rero mucishe mu itonagura hajya bashishikawa bamurabira akantu nk'inkoni nka 39 basi. Aba babikoze nk'uno munsi babisubira ejo, mugabo kubera bafise mpwemu muri bo ngo basotse banezereje yuko bakubiswe mu izina. None bari kubara babesha canke bari kubarigirisha? Vyarabesha ntivyabaye. Mbega abantu barasa umubiri uva amaraso? Ego. Mugabo kandi kubera ubuzima bwo muri mpwemu baciye hatoroshe, baca mu munezero udasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turakeneye ubuzima aho ibitubabaza bitadukura muri mpwemu. Turakeneye ubuzima aho ibiteye ubwoba bitadukura kuri mpwemu. Turakeneye ubuzima aho ibintu bizazanira tubicamwo abantu gati aba bantu barasake ntibasara. Kubera bafise mpwemu adushoboza kugendera hejuru y'imisozi. Biranezereje umuntu agututse ukamuhezagira ufite muhira. Biranezereje umuntu akwifuriza nawe ukamuhezagira mu isengesho kandi usabira umugisha. Birakeneye umuntu aguteranya n'abandi we ntumuteranye n'abandi. Biranezereje umuntu ageze ahantu yumva ko ashonje agati ndashonje mugabo kandi nta numwe ariko ndavuma. Siko ndavuga nabi abajya ngo ntibampaye ko. Umunezero wanje nuko bise mpwemu hama ndiziga ibizoba ko nanjye Imana izongaburira mu gihe canje. Imana ihabwe icyubahiro. Biranezereje umuntu apanze ntiyanka badapanze, egara abantu banka batara barenganya hageze. Iyo ni nzigo kubohoka. Biranezereje tararonka n'umuntu abwira je t'aime yo muri erreur. Ukanezererwa abantu bagize mariage. Gari muri ipuza ni umwihendako. Ivyo byose ni Imana ducicamo ngo tubone ku Imana ari Imana mwizigirwa. Umunsi yabikoze ntiyaza bihenda, hakaza Imana yaganirije ishimwe ribe ijyayo. Ega ugira haze Isaka abanza kuza Ismaili. Hari abantu bakora kwihenda ko mbwa sibo. Ariho haje Imana yavyemeye. Imana ihabwe icyubahiro.
ariko cyoti ndashima nakema yishuwe manaje we yagenze neza naje kuri eglise naho haruzuba kandi nta moto yari ihari nagiye n'amaguru ndagira muri MINEVAM bifatanya nawe ariko nta n'umuntu arigeranye yihenda ko mu message nukunezerwa ivy'abandi niho mutima w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Utagira inzu nezerwa abantu batazi ingenero wawe bayishuza. Bane ndashima muri MINEVAM hari abantu by'ukuri cyakemutse. Naho wewe hakirimo indu. Ego ni umwema ari muri wewe akora ibirenge ivyo kamera akora. Utaza kuba mu buzima buri extraordinaire budatahuritse. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi bireo sinkuru ubuzima bw'Mpwemu butaragutwara ahantu utitahura wewe ntiburakora ikowa kidasanzwe muri wewe. Butaragutwara ahantu n'abantu batagutahura hari ahantu utarashika. Mpwemu akora ibirenge ivyo abantu bakwiteze ko akora n'ivyo nawe akora n'ibirenge ivyo nawe wari wiyiteze ko. Imana ihabwe icyubahiro. Ni gute umuntu ava ahantu bamukubise akaca nezerwa atera korase ndashima ko nkubitiwe mu izina rya Yesu nuko avise Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Intumwa zaragize une opposition. Nagenda babwire ikibazo cyashikiye intumwa cyo gushikira wewe havyava bikugora cyane. Intumwa ngo haraza ubushobozi buvuye ahantu hatatu. Ubushobozi buvuye mu miryango, pouvoir de famille. Ubushobozi buvuye mu madini, pouvoir de religion. N'ubushobozi buvuye mu ntwaro. Nagenda bakubaze. Imiryango yose igiye hamwe ntigushigikire. Leta ntigushigikire. N'amadini yose aserukiye n'abasenye ntibagushigikire. Wowe urara hengahe Bujumbura. Mu ntangwa. Naho ni senkero kugenda hehe kavimvira. Ariko ngaha niho harara. Ngo bamaze kubibona ngo barafatana amaboko. Ngo batangura gusenga ati Mwami Imana ega abantu bakoranye kandi bagwanya wao ndi wera warobanuza amavuta. Nuko rero bahushura. Oyaye. Nuko ukiramvuye ukoko kw'inkomezi uduhe ubushizi bw'amanga tuvuga ubutumwa bwiza tudatinya na gatoya. Ni gute umuntu abona bamuhanze bakoranye bamuhagurukiye ariko akavuga asaba kubandanya babamo kubana yakora icyo yahamagariwe. Nuko uwo muntu ari umuntu w'umunyabushobozi afite ubushobozi mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mwe muri twebwe adutwara ahantu duca ahantu hatoroshe kandi tukahacana umunezero kugira ngo tuneshe icyo Satani aduteza. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi Mpwemu ari muri twa adushoboza kunesha ubwami bw'umwiza. Bene data birababaje ubonye icyo abadayimoni bakora mu miryango. Birabaje kubona umuntu vy'ukuri Mpwemu y'ubusambanyi yamugiyemwo agasigara asambana n'intama asambana n'inka. Birababaje kubona umuntu ubuntu acika umuntu w'umusuma yarasubwiye bwo gukora mwakumva muri we yumva umenga yo kwiba nkaho mega gumagira experience iri nziza muvyekeye kwiba. Birababaje kubona umuntu muri we afatwa n'ikintu cyitwa kunwa urumogi bigacika umugambi wa buri munsi kubera abadayimoni. Birababaje kubona umuntu muri we agera ahantu amadayimoni aza mu bwenge akumenga yo kwica imiti cyo muri ibyo byo muha amahoro. Birababaje kubona umuntu muri we yumenga ubuzima bwiwe bworangira hano ku isi akagenda kurondera kunwa amaparacetamol menshi cyaka yasumu yapanya kubera Satani yagiye mu bwenge bwiwe. Birababaje. Ikirushiriza kuba kibi cyane nuko bishora kuba abera babana n'uwo muntu bakabyitegereza ati ibyo bintu biragoye sindazisombora. Na tatu wachane bazima kabisa. Ibyo bintu biragoye. Ariko ndagenda ahubwire ngo ububasha Imana yahaye intumwa yazi ububasha ku Mpwemu mbi.
nicyo gituma Pawulo yibutse ishengero y'Ikorinto igice cya kabiri igice cy'icumi ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, si mingere kandi si kofe, ariko ibigwanishwa byacu by'intambara yacu si ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Ariko akoresha imvugo y'ibihugu bitera ibindi bigomba kubatwara aho bibiri. Iyo igisoda giteye ikindi kigagira ahantu kihasohoye cyashinga idarapo ngo turaguye akarere kacu, bashashinga idarapo ry'ubugabe, ngo natwe ngo dufise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Mu yandi majambo, turashobora kwirukana abadayimoni bakava mu burere twagiye turanyagwa. Bigenda gute ngo umuntu amare indwi yose yumva ngo nta mahoro afise, akaca asinzira akaryama akaryama ngo bimaze iminsi ata mahoro mfise? Wavyemeye? Urabandanya uragira atonda ku kazi, mwijoro uraryama urasubira vyuka uraryama urabandanya iminsi indwi ata mahoro ufise, uravyemera? Dayimoni yaronsa akarere agutwaramwo umunezero. Icyaha caje muri wewe, uragitegura indwi yose, kundugira kabiri uragikora. Vyagenze gute? Nuko utamenye aho mugwana ko ari Satani katera abadayimoni, ateza wewe ubuzima bw'abadayimoni. Hari ivyumvire biduhahaza, hari amadayimoni yo mwijoro, hari ingwara zafashe autorite cyangwa ubasha ku buzima bwacu, hari ibintu by'ibisika biza imbere yacu biza kutugwanya, ariko birindiye kuseruka ufise ibigwanishwa byo muri Mpwemu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Pawulo yibutse ishengero y'Ikorinto agira ati erega naho mubona muri abana amazina ni yayandi, mwarakije ibiro ntibyahindutse, aho mukora ntiyahindutse, ibyo ibiro mufise uko mukora uko mukoze kwa kundi. Agenda yutse ngo mwe murashobora gushingura kanimi k'abadayimoni, rodier mukamuropusa du côté de la frontière. Ni izina rya Yesu. Niziye mwe muzavuye ubusokuru mu buzima bwawe, niziye ibintu wumva umenga biko biragira ububasha kuri wewe, nibihe vyaha vyaje muri wewe bikagenda bigafata autorite, bigafata ububasha mu buzima bwawe. Urakwiye guhaguruka ukandira ntayo kwikukira mu buzima bwawe biciye muri Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mpwemu muri twebwe ni iki? Ni ubushobozi budushoboza kunesha abadayimoni. Ijwi ryawe rirakwiye kumvikana no mu kuzimu. Warabwiye abantu ibibazo byawe, hageze kubwirana n'abanyakuzimu uti mwaraje kuri igihe cyo kutamenya cyari kihari, ariko namenye umukiza, namenye Mpwemu, nagomba gusura kugaruza ivyanje mu izina rya Yesu. Rondera ntayo ugirane kwikukira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mpwemu rero Yesu karavuga, yabwira abantu ngo bazoronka ubushobozi. Mpwemu niyabaza ko yekagoma ati mwebwe hamwe no bariko nkuko muri amajambo nababwiye ntacyo yoba marira, murakeneye Mpwemu abashoboza kunesha ubwoba bwa menambere. Icya kabiri, murakeneye Mpwemu abashoboza kunesha kamere y'icyaha. Icya gatatu, murakeneye Mpwemu abashoboza kuca mu bihe muzoca mu bibabaje mufise umunezero, kuko umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu. Uravye ingene abera babayeho ikinjana ca mbere ca kabiri ca gatatu, vy'ukuri batunzwe na Mpwemu. Iyo ataba Mpwemu bari kubita, kuko barakubiswe, baratonaguwe, barakenye, barangajwe. Mbwa kubera Mpwemu igihe cyose bamerewe nabi, ni ubutunga cya bugenda butera imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri, nuko Mpwemu impara kuduha ubushobozi aradufasha mu masengesho yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera mwasi ndahasoma mugabo igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya 20 baratubwira inkuru y'uwitwa Yoshafati yari umwami w'Ubuyuda. Yoshafati yatewe n'abanyamowabu, ategwa n'abanyamoni, ategwa n'abantu bita ahantu bita Moyoni. Apana Moyoni mu mutima mu Giswahili, ahantu bita Moyoni. Baza ari bisoda bitatu vyakoranye bigomba gutera umwami Yoshafati, ngo ashinga umunsi wo kwisondesha n'abantu biwe bose, abagore, abagabo, abana bato n'abantu bakuze bose, ngo baje hamwe barasenga. Bamaze iminsi bisondesheje, Imana ifata umuntu umwe ngo imuhagurutsa muri bo, ngo arabwira ngo ntimugire ubwoba, ntimuranduke umutima, kuko intambara atari yanyu ari uhoraho.
nuko nimutonda urugamba mugende, naho ndabahaye kunesha muteza kugenda hari yepfo mukabategera. Mpwemu arabarongoye kubera amasengesho yabo. Nico gituma twaratangiye ku munsi wa mbere. Ariko nagenda babwire, urakeneye ijambo ritumubandanya. Nukeneye kwa murondera ko kurari bikora neza. Urakeneye ijambo ritumubandanya. Urakeneye ijambo Imana ashira ku mutima rikugenga wewe. Naho turi benshi, imigene yacu dufitaniye n'Imana umwe afite yiwe. Nukwiye kubaho ugendera ku vy'abandi, rondera ivy'iwawe. Rondera ijambo ry'iwawe Imana ikwihereye. Senga wumviriza mu nyigisho, umviza mu ndirimbo, umviza mu ndoto, andika. Je nagize karine yavya kuno kwezi. Itandukanye n'izabandi n'izindi z'ubundi buzima bw'igikorwa. Gira karine yiwawe. Niwogere ku majambo y'abandi, rondera ijambo ry'iwawe. Yoshafata asenze Imana yamugana ati yo tekereza. Nari yusuda bitatu byakurondeye. Bigeze ngaha hepfo mu biyaya mingana Iseyiri. Ntugire ikibazo. Intambara si yawe. Gusa muze mutonda urugamba. Orientation spirituelle. Imana ihabwe icyubahiro. Si ibyo gusa, amaze gutondeka urugamba, yakoze ikintu Abarusiya batakoze, Abanyamerika batakoze, Abafaransa batakoze, yashize imbere abaririmbyi. Orientation. Hari intambara bagwanisha louange. Ishimwe gusa ati Imana guhaye icyubahiro. Ingene wampariye numva no biteba muri avami yose ishimwe ingene wampariye. Ibibazo bikishirwa muri iyo louange nyene. Kiraza kuya des prières monotones. Des prières routinières. Amajambo y'amagenda kwa kundi. Amasengesho ya Maria yandi kibirenge kizima, urera nk'ifu ya kawunga. Kora amasengesho, Mpwema kurongora ubwo Mpwema aranka kamenyere. Mwari bwabona abantu bahambaye mu gisoda bashimbira baririmbyi. Ariko abitondetse uko nyine ngo bavuze indirimbo ya mbere. Babandi baca bacanamo. Kubera yarongowe n'Imana, Imana imuganiza ko intambara yarayitsinze, yumva nta kajyo gupanga ngo uvise inkoho ikomeye. Kera bavuga ngo miyaya 1050 sizo zari zikene kuri Yoshafati. Yarazi ko intambara amaze kuyinesha, umwisi y'imwe mu Imana yamaze kumuganiriza. Agati ikintu numva nkeneye louange niyo numva nkeneye. Haleluya amen. Haleluya amen. Oh. Ariko bandi bameze uku bagira batire gute kandi Mpwema cabacanishamo. Bafashijwe na présence de Dieu, bahawe nuko bari mu kibanza Imana yabahamagayemo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Mpwemu yera aradufasha mu gusenga, uko atworienta, atubwira ko twosenga, akaturongora. Nicyo gituma uri kurasenga ntibigire umusazi, rongogwa. Nimba uvuka amafukama, wowe duzi ibiganza, worambarara, kora uko Mpwema kurongwe, jana n'uruzi rw'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima turimo buratinyitse. Bugiye abatuzi icyo turi bene data. Iyo batuzi uwo Mpwema ari muri twebwe, ingene dufise bakora idasanzwe. Iyo atamwijura atayibazo biriyo. Benshi bosavye Imana ropeshati, Imana sanze ujya ubuzima nabaye mu Bujumbura, narawufishije ubusa, ndagusabye nsubize ndabimanze ndabibemwo. Nuko gusa yadushitse yarezo kizoba kirangi, kizoba kivuye mu induru. Mugabo ahantu ubona turashaka kwahindura ahantu h'uburyohe kwera Mpwemu dufise muri twebwe. Abavugisha mu isezerano rya kera ngo bararaba mu kirengero bakitegeza ubuzima tuzobamwo, ngo bakavyumvira ati none turimo cyangwa turimo. Mpwemu ati muriko murabakorera ariko ni murimwo. Ni vyabariye abantu. Yewe aratugo rungano nago rufise Mpwemu yera gogo nta kizoshobora kuruhagarika. Kubera ibakora idasanzwe byo guhabwa Mpwemu ubuzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndavuga n'abashingane bari hano. Mwabagabo mwe, haleluya. Mufise Mpwemu abakezi, haleluya. Mufise Mpwemu ugwaruka rukuze, haleluya. Mufise Mpwemu ugwaruka ruto, haleluya. Mufise Mpwemu kandi uwo Mpwemu twahawe n'umwe atugira abadasanzwe. Duhaguruke mu izina rya Yesu. Mu minota 10 dusigaranye, ndagomba dushimire Mpwemu. Imana ko yaguhaye Mpwemu.
haguruka cyane nk'abese Mpwemu ntimumara amazi. Yesu yashonje ku munsi wa 40 na kangahe na kabiri. Wogeze ku munsi wa kangahe? None wumva ukora ibintu bizima none. Ngo amara iminsi 40 yisonzesheje ngo hama ngo yirangije ngo cabona gusonza. La présence de Dieu mu buzima bwacu. Ndagushimira ko vise Mpwemu Mana yanje. Turaguhaye icyoro cyose Mana. Tangura gusenga. Turagiye kuvuga dusenga Imana ko yaduhaye Mpwemu. Turaguhaye icyubahiro Data wo mu ijuru. Kutadusize nk'imfuvyi. Waduhaye Mpwemu mu buzima bwacu Mana. Hari vyaje biteye ubwoba turabinesha kubera Mpwemu waduhaye. Hari vyaje bifise ububasha muri twebwe turabinesha kubera Mpwemu. Hari amajambo twagize ubusa kubera Mpwemu ubuzima bwacu. Hari umubabaro twagize turabunesha kubera Mpwemu. Hari ahazazanira twaciye neza kubera Mpwemu. Hari abaturenganije turabahezagira kubera Mpwemu. Hari abaduteranije turabahezagira kubera Mpwemu. Hari amasezerano atarishugwa ariko turindiye tunezerewe kubera Mpwemu. Turaguhezagiye Imana yo mu ijuru. Turaguhezagiye Imana yo mu ijuru. Turaguhezagiye Imana yo mu ijuru. Ndagushima ko utadusize nk'imfuvyi. Ndagushima ko waduhaye Mpwemu mu buzima bwacu. Ndagushima ko watugize mwami abaragwa. Watugize abaragwa. Watugize abana barazwe. Watugize abaragwa b'ubugingo. Watugize abaragwa b'ingabire za Mpwemu. Watugize abaragwa b'ubushobozi bwa Mpwemu. Wadukomeje muri Mpwemu kugira ngo tuneshe ubwoba kubihe. Tuneshe kamere y'icaha. Tuneshe umubabaro w'ubuzima bwacu Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye urahera cyane. Urashaka kuduza ibiganza byawe. Urashaka kuduza ibiganza byawe ukamuhezagira. Utari kumushima uburyo bwose wumva. Wumva wofuka mu mushimire. Wibuke ibyagutambukije. Wibuke ibyagutambukije. Umushimira arahera cyane. Umushimira arahera cyane. Umushimire. Umushimire ku ngabire za Mpwemu yaguhaye. Umushimire ku ijambo uri kuragendera ko yaguhaye. Umushimire ku bugingo budashira yaguhaye. Umushimire ku bushobozi yaguhaye. Umushimire. Ndaguhaye icyubahiro cyose Mana. Wowe utuye ahera cyane. Wisakaje ubwiza bwinshi. Tangura kuvuga uti wisakaje ubwiza bwinshi. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhezagira Data wo mu ijuru. Wowe urahera cyane. Mu bwiza butovugwa. Mu izina rya Yesu Kristo. Uri mu kibanza cy'ubumana bwawe. Ikibanza cy'ubwigenge bwawe. Ikibanza cy'ubushobozi bwawe. Ndagushimiye cyane Mana. Amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Mpwemu y'Imana yabwirikanya. Impwemu yacu. Ko turi abana b'Imana. Turi abaragwa b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Tangura gushima amasezerano. Shima amasezerano wahawe muri Mpwemu. Shima amasezerano wahawe mu ndoto. Uciye mu buvugishwa. Shima amasezerano. Shima amajambo uhagaze ku kubaho kwawe. Shima. Shima amasezerano. Shima amasezerano. Shima amasezerano. Shima amasezerano. Shima. Shima kuzira kuragenda. Shima kuzira kuragenda. Shima kuzira kuragenda. Wewe kurajuragirika. Nuri kurazazanirwa. Shima ko hari Imana ikuzi. Shima ko ibyawe Imana ibizi. Shima ko izukwira mwizigirwa. Shima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndagushimiye cyane Mana. Uri Imana yo kwizigirwa. Tangura ushima Imana. Uyikomena amashi cyane. Amashi menshi Imana cyane. Uyirabira hera cyane. Uyirabira hera cyane. Uyirabira hera cyane. Uyirabira hera cyane. Uyikomena amashi mu Mpwemu. Uyirangamize. Uyishime. Irikirakira ishimwe ryawe. Irikirakira ishimwe ryawe.
turagukunda Yesu, turagukunda ko waje ukaduharira icyaha kugira Mpwemu aronke ahashikira. Turagushima ko wadukijije icyaha, wadukijije urubanza, wadukijije kuganzwa n'icyaha. None Mpwemu ari muri twebwe, ubwo n'ubuntu mwami. Haleluya, haleluya. Tangura gushima kugiye kubohoka, tugiye gukankamira abadayimoni, tugiye gukankamira za karande, tugiye gukankamira impwemu mbi z'ubwoko bwose, indoto mbi z'ikarande, tugiye gukankamira ibikugwanya, inyatsi, ubwoko bwose bugutera, tugiye gukankamira. Tangura ukoma amashyi, ubwoko bw'Imana bwarazingurutse Yeriko, bwarazingurutse Yeriko, ukoma amashyi butarabona. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, ugiye gukora igikorwa kidasanzwe. Ndagushimiye, ndagushimiye, ugiye kuboha ubwoko bwawe Mana. Haleluya, haleluya. Twese tuti amen. Haleluya, haleluya. Ndaguhaye icyo cyose Mana, ndaguhaye icyo cyose Mana. Hari abantu bashora masturbation, abantu bashora masturbation, niko navugana nabo. Masturbation afise izina, irabisa amatwi y'Impwemu. Tugiye kwibwira witegere kugira masturbation. Masturbation ni kwisambanya. Witegure mw'isi y'Impwemu. Amareka bari hano, Mpwemu ari hano. Tugiye gufata autorite, tugiye gukankamira, tugiye gusohora mu nzu yawe, tugiye gusohora mu buzima bwawe iyo Mpwemu. Witegure, witegure. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana, turaguhaye icyubahiro cyose, turaguhaye icyubahiro cyose. Ndabwira Impwemu ya masturbation muri bene data, ndabwira Impwemu ya masturbation muri bene data, wumvise ijwi Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo yabateteje ahibonekeza mu kuva mu bapfuye. Mu izina ryiwe sohoka, rekura ubwoko bw'Imana, abona ingoro ya Mpwemu yera. Rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu. Abona ingoro ya Mpwemu yera, abona ingoro ya Mpwemu yera, abona ingoro ya Mpwemu yera. Tangura kwiyatura k'inkomezi za Mpwemu, tangura kwiyatura k'inkomezi za Mpwemu, tangura kwibohora mu byumviro byawe. Urashaka kwikora ku mutwe, tangura kwikorako, tangura kwikora mu byumviro byawe. Sohora Impwemu ya masturbation mu izina rya Yesu. Ubwoko bw'Imana bugendera muri priorité sexuelle, ubwoko bw'Imana bugendera muri priorité sexuelle. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, sohoka rekura ubwoko bw'Imana. Naje kugutegeka, naje kugutegeka, sinkeneye ibiganiro, sohoka mu izina rya Yesu. Irukana Impwemu mbi, irukana Impwemu mbi. Iyature ku mugabo umwe, iyature ku mugore umwe, iyature ku mugabo imwe, iyature ku mugore umwe, umugabo umwe, iyature ku mugabo w'isezerano, umugore w'isezerano, mu izina rya Yesu. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose, Mana ndaguhaye icyubahiro cyose, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana. Urera Mwami, urera, kandi ubwoko bwawe bagahore uko nawe uragahore. Ndase ko imibiri y'abera ikoresheje ubwabitanya, ndase ko imibiri y'abera ifatwa mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo y'ikuzimu ntazodushobora, amarembo y'ikuzimu ntazodushobora, amarembo y'ikuzimu ntazodushobora, amarembo y'ikuzimu ntazodushobora. Turabanesha muri Mpwemu, turabanesha muri Mpwemu, tuvize Mpwemu ubuzima bwacu. Kankama, tegeka, sohora mu izina rya Yesu. Sohora, 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 sohora icyaha cyose uzukora, sohora kubesha kwawe, sohora inzigo yawe, sohora kuvuga nabi kwawe, sohora inzigo yawe, yisohore. Gena muno muri wa Mpwemu, yibwire, bwira ukubesha kwawe, uti ndagusezereye, uti ndi umwana w'Imana,
bwira kamere yawe yitegeke, bwira kwesha kwawe, bwira kwesha kwawe mu izina rya Yesu. Nigihe cyo kwikukira, nigihe cyo kwikukira, nigihe cyo kwikukira. Ico gico tumariye nuko dukorera muri Mpwemu. Abategwa n'amahidonwi, abagabo b'ijoro, abagore b'ijoro, ibasambanya mw'ijoro, abasambanya mw'ijoro, abasambanya mw'ijoro, abasambanya mw'ijoro. Munyumve ndiko navugana namwe, ndiko navugana namwe. Munyumve mwebwe aho bishikira, namwe badayimoni mwese munyumve, mwese munyumve, mwese munyumve, mwese munyumve, mwese munyumve, mwese munyumve, mwese munyumve mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uwabambwe azira icyaha cyacu, azira urubanza, wagiye mu kuzimu agatete Satani akamwaka cya gitabo kimwabwiza aduhama. Mu izina ryiwe ndavuze ngo bayo, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake. Nigihe cyo kwiganzura, nigihe cyo kwikura kuganzwa, nigihe cyo kubohoka, nigihe cyo kwikura kakagaye k'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo ndateka amahidonwi, ndateka famidonwi bayo. Ubwoko bw'Imana ntibugangwa, ntibuzibigwa. Ubwoko bw'Imana ntibuzibigwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana ntibuzibigwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana ntibuzibigwa mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ijwi ryawe ryumvikane mu kuzimu, ijwi ryawe ryumvikane mu ijuru. Bandanye ufata autorite, fata ububasha ku badayimoni, fata ububasha ku bagabo b'ijoro, fata ububasha ku bagabo b'ijoro. Tegeka, tegeka, tegeka. Ijwi ariko rirumvikana, Imana ikirakumva. Imana ikaratwara ububasha buva muri wewe, ariko arategeka, ariko arakumva, ariko arakorana na wewe. Ntiwikengere, ntiwikengere, ntiwikengere. Abadayimoni bariko barumva, abadayimoni bariko barumva, bariko barasha. Uriko uradekarana independance ku buzima bwawe, uriko urikora akagaye k'abadayimoni. Tegeka mu izina rya Yesu. Tegeka, tegeka. Hari abafise umururazi, hari abafise amertume mu buzima bwabo, hari abafise amertume mu buzima bwabo. Bafise umururazi batewe n'abavyeyi, batewe n'ibihe vyagiye biragenda uko badashaka. Abantu bafise umururazi mu nyumve, abafise umururazi mu nyumve, ndiko ravugana namwe. Tangura kuvuga ivyiza ku babiteye, aturi vyiza ku babiteye, aturi vyiza ku babiteye. Baharire, baharire, turagiye gusenga. Harira, harira, harira. Sibo n'abanyantege babiteye, n'abavyeyi badakije babiteye, n'abagenzi badakije babiteye. Tangura guharira, aturi vyiza. Rondera gukira kwawe, rondera gukira kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye ico cyose Mana. Aturi umunezero ku buzima bwawe. Urashobora kwatura umutima wawe kugiye kuba umunezero. Tangura kwatura umunezero mu buzima bwawe, tangura kwatura umunezero mu buzima bwawe. Mwami ndasengera mwene data wese ariko aranigana n'umururazi, ariko aranigana n'umururazi. Muhe guharira, muhe guharira, muhe kuvuga neza ababikoze, muhe kubahezagira, muhe kubasabira umugisha. Reka Mpwemu dudubize mu bugingo budasanzwe. Reka muri kano kanya, reka muri kano kanya Mpwemu yera dudubize ubugingo muri we. Umururazi ugende, umunezero wekrate, umunezero ududubize. Imbizi z'amazi z'ubugingo zidudubize ziba mu nda zabo. Mu
izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana, turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Turanezerewe icyuri, turanezerewe icyo watugize, turanezerewe Mpwemu, turanezerewe ubugingo, turanezerewe ubushobozi, turanezerewe kunesha kamere. Turagushima bata busambanyi bwo tunesha, nta busambanyi bwo tunesha, nta nzoga yo tunesha, nta murazi wo tunesha, nta kuvuga nabi ko tunesha, nta nzigo yo tunesha. Mu izina rya Yesu Kristo, nta murazo turimo, mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, turagushimiye ubwami, turagushimiye isezerano washikije mu buzima bwacu, turagushimiye ibyizigiro waduhaye byo kumubona no kuba twaramwakiriye Mwami. Haleluya. Turaguhezagiye Mana, turaguhezagiye Mana, turaguhezagiye Mana. Nihe tworonka nk'iyi batari muri wenyene, mbega n'amafaranga, mbega n'amadiplome, mbega n'amazu, mbega n'ikuramba, oya nta nibonekera atari muri Mpwemu. Haleluya. Urakoze Yesu, Yesu urakoze. Reka Mpwemu agenda akiza ibikomere, reka Mpwemu akiza ibikomere. Reka abe kunesha kamere, abe kunesha ubwoba bw'ibiduhanze, abe kunesha umubabaro w'ibyo twabayemo. Ubuzima bwacu bwose ubw'icyubahiro cyose Mana. Urakoze Yesu, urakoze Mana. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amashyi menshi ku ijambo w'Imana. Aragoye Satani yagiye kugerageza afise Mpwemu. Amadayimoni agiye gutetegwa kubera Mpwemu ari muri twebwe, kuko natogenda gutanga raporo mu kusingo bayakire. Agiye kuva mu ngo zacu, agiye kuva mu buzima bwacu, agiye kuva mu byumviro byacu, agiye kuva mu marangamutima yacu, kandi yagiye kumererwa nabi. Igihe cyo kutworora cyararangiye ko twahawe Mpwemu. Ucika abanesha mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuti amen. Turarangije, mushike neza, tuzobana ku munsi w'ejo. Haleluya. Ejo karibu cyane, no kuwa gatandatu karibu cyane muri matinale. Turabandanya ibyo kwigira Imana. Hari icyo Imana itarakora, nturekure. Imana ihabwe icyubahiro. Hari icyo Imana itaravuga, nturekure. Hari undi rugezo rw'ubucuti utarashikako, hari undi rugezo rw'ubushobozi utarashikako. Bandanyuza Mpwemu kubaka amakuru ke mu isi, uri umunyabushobozi wiwe. Yesu abahezagire cyane rwose.